Darlene Bunyoni avuga ko umuryango wiwe utewe umutima uhagaze ku kuntu serugo wabo abayeho ndetse n'amagara n'umutekano bike biriko bimubonekako. Ndaguhaye ikaze, ndakwifurije kubandanya uraruranirwa mu vyo uriko urarangura uwu munsi. Turi kw'igenekerezo ry'icumi z'ukwezi kw'indwi umwaka n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa gufyonda sabone canke subscribe nawe utaravyondako kugira tubandanye tubana nawe ngaha kuri ino mboneshakure ikugezako amakuru, inkuru n'ibiganiro bigezweko biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi kumwe no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ntarakugezako iyo nkuru y'ivyaraye bitangajwe n'umwigeme wa General de Police Alain Guillaume Bunyoni, ntunyemerere ngugezeko iyi nkuru iteye agashavu inateye umubabaro mwinshi cane, ivuga ko mu ntara ya Gitega hari umuntu umwe yishwe uwundi acibwa ibihimba vyiwe vyirondoka. Melchiade Hakizimana w'imyaka 35 yarishwe n'abantu bataramenyekana. Ikiziga ciwe catowe kuri uwo w'Imana ku kibuga c'indege ca Magarama mu burengero bw'igisagara ca Gitega hagati mu Burundi. Imvo y'ubwo bwicanyi ntiramenyekana. Fabrice Havyarimana nawe w'imyaka 24 yari yaraye aciwe ibihimba vyiwe vyirondoka. Vyabereye ku mutumba Rutegama muri iyo komine ya Gitega. Abantu 6 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza. Kubwo ababibonye ahatowe ico kiziga, umubiri wa Melchiade Hakizimana wari wuzuye amaraso kandi wari wuzuye ibikomere n'inkovu. Yari afise ibikomere ku mutwe, mu mugongo no mu gikiriza. Ntanyeka ko yishwe, uko akaba ariko ababibonye bavuga. Ikiziga caciye kijanwa ku bitaro vy'akarere vya Gitega. Abakoze ubwo bwicanyi hamwe n'icatumye babukora ntibiramenyekana. Nubwo biruko ariko, Jimmy Kwizera umubanyi wo wishwe avuga ko uwo mugabo yanyurujwe n'abantu ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatandatu witwa Fabrice Havyarimana yaraguye mu murwi w'abantu bamuciye igice c'ibihimba vyiwe vyirondoka. Atashe hafi isaha 3 z'ijoro yahuye n'umurwi w'inkozi z'ikibi baramukubise bamuca rimwe mu magara yiwe. Uko akaba ariko abanyagihugu bamenyesha. Atakivuga kandi atikoma, uwo yakorewe ayo mabi yaciye ajanwa ku bitaro aho ariko aravurirwa. Leonidas Nduwarugira umwe mu batowe ku mutumba Rutegama avuga ko imvo zatumye ubwo bwicanyi buba zitaramenyekana kandi ati twibaza ko hoba harimwo ibintazi. Abayabaga 6 barahagaritswe ku mvo z'amatohoza y'igipolisi bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Gitega. Nayo kandi mbandanije na ya nkuru nari ngugeje ko mu ntango z'ano makuru nuko Darlene Bunyoni avuga ko umuryango wiwe utewe umutima uhagaze ku kuntu serugo wabo abayeho ndetse n'amagara n'umutekano bike biriko bimubonekako. Abicishije ku rubuga rwiwe rwa Twitter, umukobwa we wahora ari umushikiranganji wa mbere Alain Guillaume Bunyoni yaraye amenyesheje ko umuryango wa Bunyoni utewe umutima uhagaze ku kuntu serugo wabo abayeho ndetse n'amagara n'umutekano bike biriko bimuboneka ko kuva ahagaritswe mu nyuma agatabwa muri yompi. Darlene Bunyoni yabitangaje ejo inyuma yaho se wiwe yimuriwe gupfungirwa mw'ibohero rikuru rya Gitega avanywe mw'ibohero rya Ngozi aho yari amazeyo amezi arenga gato 2. Darlene Bunyoni akaba yaragize ati: inyuma yo kumvirizwa akatari gake twamenyeshejwe ko Bunyoni ariko yimurirwa mw'ibohero rikuru rya Gitega. Umuryango wiwe ntiwigeze ubimenyeshwa. Tukaba dutewe impungenge ku mutekano wiwe. Ntidutewe impungenge gusa ku mutekano wiwe gusa kandi turatewe kandi impungenge ku magara yiwe ndetse n'uko habayeho. Twarasavye akatari gake ko urubanza rwiwe rwoburanishwa ku mugaragaro ariko ntacavuyemwo. Umushikiranganji w'ubutungane ntiyategerezwa gukoreshwa ku nyungu ziwe bwite. Tubamenyeshe ko Alain Guillaume Bunyoni apfunzwe yagirizwa ivyaha 3 harivyo guhungabanya umutekano w'igihugu, uguhungabanya ubutunzi bw'igihugu hamwe no kurondera inyungu z'akazi bidaciye mu mategeko. Ubu hakaba hiyongeye ko ibindi vyaha vyo gutuka umukuru w'igihugu hamwe no gutunga ibirwanisho atabifitiye uburenganzira. Nayo kandi ati hamwe igitoro cobandanya kibura uko tubibona turahakwa gusivya urubanza rwo kuganduka ku muvyeyi wacu. Ivyo ni ibivurwa n'umwe mu bariko bategura urwo rubanza mu Rutana. Ubukene bw'igitoro bubandanya bwibonekeza mu mihingo yose igize igihugu c'u Burundi, aho bigeze ubu benshi mu banyagisagara ca Bujumbura canke abava mu ntara za ruguru biriko bibagora kwiyunguruza mu kwitabira imanza ziba mu gihe cici.
umwe mu banyagihugu bo ku murwa mukuru w'intara ya Rutana ariko ategura urubanza rwo kuganduka ku muvyeyi wiwe kuri ubu wa gatandatu twatanguye nyene rwo kuganduka ku muvyeyi wiwe amenyesha ko hamwe igitoro co mu bwoko bwa essence cobandanya kibura nk'uko ariko abibona bahakwa gusivya urwo rubanza bitewe n'uko abazorwitabira bazova mu mihingo itandukanye hamwe no mu gisagara ca Bujumbura bigatuma bashobora gusiba kubera ukubura uko bazokwiyunguruza mu gushika mw'ico kibanza. Izina ryiwe twarihinduye ku mvo z'umutekano wiwe. Twamwise Ndayikengurukiye Ambroise. Yatwiganiye n'umwiheburo mwinshi agira ati ndavye ivyabaye ku wa gatandatu kuri parikingi yo kuri Kotebu aho abantu babuze imiduga ibadugana ruguru mu manza vyatumye na twebwe mu muryango wacu twoba turiyakira canke tukagira ingingo dufashe. Hamwe ico gitoro cobandanya kibura nk'uko tubibona turahakwa gusivya urubanza rwo kuganduka ku muvyeyi wacu. Ati none abazokwitabira urwo rubanza ahanini bazova i Bujumbura abandi za Bururi, Gitega na Ruyigi. Mwumva tuzorukora gute? Turarindiriye leta ico ikora kw'ico kibazo. Hamwe hatacokorwa naho nuko nyene. Kuva ku wa gatatu tuzobona ikibereye ko ari ukurusivya canke rwitabwe n'abazoba bahashitse uko bazoba bangana kose. Twobamenyesha ko haciye ikiringo ca baba hafi imyaka ibiri haguma havurwa ubukene bw'igitoro mu gihugu c'u Burundi. Abategetsi b'u Burundi ntibatanga umwizero n'umwe kw'ico kibazo. Baguma batanga ibiringo bitagira aho biherera ndetse n'insiguro z'iryo bura ry'ico kidandazwa zidatomoye. Parisemu, rimwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gisata c'ubutunzi, riherutse gusaba ko hoba inama yihutirwa kw'ico kibazo. Nayo mu gusozera aya makuru kandi hati habuze iki ngo ibidandazwa bihingurirwa mu Burundi bize birashorwa mu makungu bidakumirwa. Mu gihe abantu benshi barwiriyemo abadandaza bamaze iminsi bata imfane ku kigo BBN kijejwe gusuzuma ubuziranenge ko kitaborohereza mu kubaronsa impapuro zibemerera gushora hanze ibidandazwa. Severus Ndayikengera arongoye ico kigo yamenyesheje kuri ubu wa gatatu w'igenekerezo ry'icumi mu Kakaro 2023 ko igituma batazibaha ari kubera ivyo bakora bitaba bihinguye neza. Akaba agira ati si gupfa kuronka certificat, hariho intambwe zitegerezwa kubanza gukurikizwa. Ku bwa Severus Ndayikengera ngo mu mahinguriro mato mato arenga gato 520 amaze gusaba izo mpapuro ngo menshi muri yo ntaranyurwa n'akaranga k'ubuziranenge. Sindayikengera agatanga akarorero ku mahinguriro ashika 28 arongowe n'urwaruka rufashwa n'ikigo Paeje. Basanze hari vyinshi rutakurikiza mu vy'ubuziranenge ku buryo basanze ico kigo kitopfa kubaha izo mpapuro zibaha uburenganzira bwo gushira kw'isoko ivyo bidandazwa certificat nyene. Uwarongoye ico kigo BBN akaba asaba abarundi kubanza kuvavanura na zimwe mu nyifato mbi zerekana ko bataranyurwa n'ubuziranenge kuko ngo abatanga impusha zo kudandaza ku rwego mpuzamakungu usanga bafatira ku tuntu duto duto. Mu vyo bovavanura ngo harimwo ivyo kuvomeza amazi mabi imboga zo mu bwoko bw'irengarenga, abapakira amakamyo bakarenza muve sharijoma, abashora ivyo kurya ku mashure, abadandaza amakara arimwo inshenga n'ibindi. Kubwiwe ngo kuba mu minsi iheze barakoze isekeza ryo gukura kw'isoko abadandariza amavuta mu macupa ya plastique biri mu vyatumye Uburundi bwizerwa kuzokwakira ikigo c'akarere kizoba kijejwe gutanga impusha Centre Regional de Certification. Akamenyesha kandi ubu ko hari umurwi wavuye mu gihugu ca Suisse waje gufasha ikigo BBN kwisuganya kugira ngo kizoronke certification systeme ISO 9001 izotuma ikigo BBN kironka ububasha bwo kugenzura ubuziranenge ku rwego rw'isi yose. Akamenyesha kandi ko bariko bararondera impusha za ISO 11905, ISO 11925, ISO 1000. Akamenyesha kandi ko bariko bararondera impusha za ISO 11705,
ISO 1725, ISO 1765 n'izindi. Ivyo rero ngo bizotuma ibihingurirwa i Burundi vyemejwe na BBN bishobora gushorwa ahariho hose kw'isi. Ese iyi nkuru muyakiriye gute? Mutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Ngaha akaba ariho nsoreje hano makuru nari nabateguriye, ariko aravurwa hirya n'ino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa mu vyo uriko urarangura uwo munsi.